Abarwizatunga babiri b'Abarundi, Olivier Suguru, umushingamateka, na Venera Kazoheranye n'umugwi wa Flambeau du Centre bashize hamwe ayarenga imiliyaridi 20 y'amarundi mu kubaka uruganda rwa mbere rukora impuzu z'abasirikare n'abapolisi mu Burundi. Ni imboneka rimwe. Urwo ruganda ruri mu ntara ya Gitega muri quartier Musinzira, rukaba rwitwa East Africa Textile Manufacturers. Kuri uyu wa 28 Munyonyo 2025 guguruwe icese n'umukuru w'igihugu, aho yamenyesha ko rwatanguye gukoresha abakozi barenga 240 bashobora gukora impuzu 2000 ku munsi. Salia Ayanta, umuyobozi w'ibikorwa, avuga ko abakozi bakora mu migwi ku mugwi mu mwumvikano bigatuma umwimbu uba mwiza kandi mwinshi. Uru ruganda rukora impuzu z'akazi, uniforms z'ishure, t-shirts, imipira y'akazi, imipira y'imvura n'ibindi vyinshi. Wilburg Ndabakunda, umuyobozi mukuru, nawe amenyesha ko mu minsi iri imbere hagiye kongerwa ikindi gice c'akazi k'ijoro kugira abakozi bakorerayo bagere kuri 480. Umwimbu nawo ukaduga gushika ku mpuzu 4000 ku munsi. Ni ubwa mbere impuzu z'abasirikare n'abapolisi zizoba zikorewe mu Burundi, aho bizogabanya amafaranga Uburundi bwahora bukoresha mu kuja kuzigurira hanze, ndetse n'ibindi bihugu bikazoshobora kuza kuzikoresha aha mu Burundi. Morning Burundi, Uburundi burakeye.